nawe heri imyaka 3 uracukira ndwi ubwo rero umwe yopfa kubonye niho mbonye hambere zo turaza urabona nama umva namba mvuvushinga yamvuye mu repetition zirabanye ari gahanza hanye ibanyarukanije amutumira mbwiye wabona kuranyarutse ega twobwe ndabandi benshi batibona ubwo twopfa oreza gosha azungo namantangara iyo nkubonye aho unwa 2 4 5 reka twowera kumye wishinga bijyana ngo vyingi twakizwa 2 3 4 5 ugacigaza uratambuka mu barabara cyane umuririmbye nka wewe utundanwa wewe jini ndwizi ndazirabamo kandi mu gutambuka mugana jengeze muri 3 urumva ko ndiko ndagenda uri kuraza Hakani warumvise ko niji ryase gusohoka namanyira muri mike sinzi kwa byumva ari kuntu je uzorunda neza nje kuri eglise ntanyoye nimwe ari kumbona umenga satani yamboshe tokajwa n'abatakunywa mbona bahoye ni yare Lega mazikara zimvye urabura kuti za miliyoni kwanza mwene ndababwiye kunywa inzoga kari icyaha havyo ndabona umbabari naje muri Bibiliya ntavyo ndabona ariko umugabo arabisigura misi yose mbabari ntavyo ndumva fata ko wabisigura je atariho ndivyo byo kubutsa uratsi ndi kuri program muri ruwanje special nzocumita niburi ntanyoye ndwi hamwe dunda simba nabizi ukaja ngaho kanduhisha sindakumvijwe uranyumvije urimo ubutandatu naje sana tambira imana no musi ufumunwa kwanza manje nirabire primisi kirinyota mgenzi wayumvise ubanze uyisigurire ucumbwira ko ntazonyo kandi ciza sinzoga wanye inzoga naho bakubwira ati nakasoma mu murongo narudome namo simba be uramaze kubona urushobora ntanywe inzoga icongereza rikaragihushura naje nkuno n'umwa 6 sinkundi kirundi ntiwibagire uko uri muri rinzi naragimu musi uzotemba uri kuri byose tubihabwa n'imbaraga Erega jarige morani manura kongere harige morani baza tingira na pasera horaza yagatenge uri mubona ko rega aziga microphone na savye narashikije kwa maye esko nabwiye ko akeneye microphone zine warabonye pasera hirya y'ibyo yagize yakuma yihanagura gusa kadogo hamacha bo haleluya ngwesha rega jarige ntababona arige kweli wafuse arige mba nimereye kugusa inwa barakongera kanda gatere no kuri banyongera kandi kunyotana no ahangomba nzogenda rya cyandabwa ko mixer hari amadiode yapfuye cwana twari ku mufundi banze sabe nkazibi nkirakizibire uko ratwe erega ingorano ufise no kucuja aho yajya wenyine nga ariko hahana ukazora ndagucisha ngaho uhizana wenyine nze nihene numve ngo wabwiye ngo Joba canke cisha sombona umwotsi sombona umwotsi niyo mpamvu abinywera agacupa shabatagasi gasanga kabiri karamere meta cyana je nzokanywa Pare aka kanyobwa kweri mana ndaguhonjeje nkazoguheba Why? Ivyo nibiki? Ni wewe Aisha. Kumva nyene Naba ngo bantu bagushingira intaye ngoya Aisha niwe muhanuzi ndagusabira amaposti y'ubuhanuzi ibi nivyo uzohanura ibi urumva pastor ibi ubonye ngaha n'ukuri ubigira ibanga ya ndabigusabye Yesu we uretse kuje sanzwe ngwaye ugwaye ni yahe ngwara we ugwara ngaha ubo kwandikira ikintu yiki Kera jewe nigeze kugwara ingwara nyinshi cyane nukuvuga yuko banyandike pastor ndabigusabye Yesu we uje kumara amazi imbere y'abadirimbye imbere y'abamama inyigisho ntegeza umviriza inyigisho ntegeza gusigura dimashi ni kuri wewe umuntu wakarorero mu bandi none pastor ndagusiguriye basi ko ari kubera ngo ari yo mpamvu banyandikiye ututuntu cyo kubitaho mbona ngo aromba inguni uri kuri uduteresha amakorasi ngo aromba inguni utelefona mwijuru bakuzanire inzoga sawa
uvuze yuko udashobora kubyumva ndakubwira ati mu rushengero ntubishikaneyo wewe nawe ivyo nakije nshobora kugutakura aha waje gukora iki aha waje inde wewe nyine inde jewe oya ifite uri kurabimbwira nka wowe icara ngaho kwanza icara oya tena nakintu kimushobora kusigura na wewe uri umuntu nahora nizera none unyizera sinamaze kugusigura uko jewe oya none ubu uzovuga iki cyangwa umbonye uri imbere y'abantu communication uva kitaciki nawe rero mbwira ngaha anye hari iki hari iki aha ni mu kabare ibi haba ni ibi oya je sinzi nk'ibyo kusigura nk'intunze ha oya ndana katagafara je nagusabye wewe naona ndaguha inzoga imisi yose kweli nyehera urakoze tubajanye urugendo raba hasome kwanza handitse oya banza usomere handitse soma pasta koraga kwanza hero no musi tubaye umuryango umwe koranye ntacu ahubwo reka ndakugurire Pashaye. Banzu usome urabona ukumva gute ariko biga bintu wagize dimanche nagize iki kuve wowe ariko duteresha wahore wewe nawe wagize iki simba singo ucugirisha ibintu mwene bi Polisi krazino Pastor. Shalom. Shalom, Pastor. Ni wewe. Ngorane. Turunze ubugenzi. Pastor. Pastor ni nkaziwe n'inyizi. Pastor jewe ndi muri ta ntama. Yayi ndi utwe guna. Polisi kumwe na wewe bwabo ndibijya byose bitugirisha wawe. Oya reka ko. Ngenda kubwiye. Mubaza ati nawe Pastor Yesu ashimwe nakayashoka kabiri ndakuba. Pastor Imana ishimwe. Urushengero rwacu rwarahezagiwe. Warahezagiwe kandi cyane kutagashirako. Ndashobora kuba nandukiwe nimwe mu yanyu. Nka mudutandukiye. Oya, nimwe mutangura imbere. Mwe murakoze Imana mutangura imbere y'abantu. Ukumva gute? Nkabona mumbwira ngo duzi biganda kumbe muri ko muntu numva ryohewe. Mutuzana tundi n'uyu umwongere n'uyu mutama. Reka manje ndakubwira ikintu Pastor. Mugenda hajya mukaturemekanya ngo inzoga n'iki iyo ntidushikeyo nta munsi n'umwe yatubujije inzoga za Brarudi inzoga babuza ntibigeze badondagura iyo ariyo kubera iki tutsi kariye canke yindi Yesu yahinduye amazi kuba umuvinyo ujya munsi rujya rubanza ntigwari kuryoha yatagira mu Yesu akigutiriza hawe bya Yesu bireke bya Yesu biruga abo gusa ikintu kimwe no babwira barabongera baca babamera imwe nanje baca bamayindi Shalom reka mu nzoga babujije muri Bibiliya ntibavuze yariyo cyane baza ko babujengera ubusara bwayi ya Brarudi nibayanki ndinde bujya busara bwayi kubera iyi no mu docteur ari Pastor ni mwana ume reka kufite ndakesera Pastor wewe manza muri ndiri burya Bibiliya ntibuza ibintu by'inzoga ariko twanka kubibwira abakristo none bose banyoye inzoga none ko garushengero ko cyodabangana byodabangana ahubwo rero tuko bisanze mu rushengero cyumwa turi batatu nubwo hobone ku wundi umwe ntacu ariko Shalom iyo ni ndamutso y'amahoro Shalom hama Pastor ahubwo gusikira kibono babwira tugire equipe sivyo akagupe tugire equipe kandi equipe y'intamenwa ibanga y'intamenwa urukurumva mu bisanzwe amashiga atatu abakwiye none ko ndababwira hungu bumwe tugire equipe y'abantu batatu akagupe batatu badatana undaga Shalom ni jenda kijijwe jotoji Pastor jenda kijijwe ndasenga hajya harunja muri autorité y'ijuru ifatikanije n'uduprimus nka dutatu none igenda guhawe ujya mukobwa yari yafashwe n'ibintu umusengere uri wanyoye nabyo kuna amata y'imona gusaba imbabazi hajya nari mutu naje mvuguse tubiri nurutse taxi nacenje ahantu urabona ahantu nubwo iki kibanza yaruteguriye kiri mu izuba ryinshi tumusaba zoduhindurire oya ahubwo duhindurire adushira ahantu hari agatutu hameze neza
kugira ngo ntidusubire kugira ibi bibazo. naduhindurira ubunyene mbere ko atwongera araba handi Pastor Uyu narifise icyumviro, narifise icyumviro. cha groupe cyane. Ngoma dukreye ka groupe. Iwacu turi batatu. Twakavuze. Oya tuca tukitwa Shalome. Shalom. Boris ndazi ko wigira umusatsi. Ntugire profile ya Primus. Wigira umusatsi. Tushira kwa gasezerano. Ifoto y'agasezerano. Ajeje ifoto y'agasezerano. Kanditse ko isezerano risha. Nouveau Testament en France. urumva rero n'intuze twaje Hera, cugenda uvuganya na Claudine. Azoguha inzoga zibiri muri ruwanje special. Urabona hirya rwanje yino special. Igizo bariro. Azago mbariya nzokora akantu. Ariko ndiko ndategura muga bisaba motivation. Ubu none miriwe mishi. Oya reka ndoshashira ka kandi ka gatatu. Reka Kristo zobugitsi. Reka twaze twagora creation. Muri rwanje special. Umva arakadase bose nkene ko nzobaza ujyavuze ngo abamizisi. Mizisi nzobora pom pom bose chikumero. Sim 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 sim. Ewe reka tugende. Kwimara mazanga. turabwireza kwimuka Mugabo nzobavuguta. Urabona rwanjiza. Uzoshobora ati kumbe ka kantu rero kimumota vuguta. Niko. Tumubwira twongurutse. Mukura tukongera. Bana nje na ntiyabyemeye none muracaba Mwase sindabaha amashika ngo mwatanze dimanche.